Kw'igenekerezo rya 20 mu nama nkenguzamateka haratunganijwe umunsi mukuru wo kwifurizanya umwaka mushasha w'2021. Muri ivyo birori vyitabwe n'abakenguzamateka, abakozi bo muri urwo rwego hamwe n'abashitsi batandukanye. Umukuru w'inama nkenguzamateka ari kumwe n'ivyegera vyiwe yaraciye ku mayange ibihe bikomeye igihugu cahitiyemwo, acarangiza yifuriza baraho umwaka mwiza, yongera amenyesha n'ibikorwa bitandukanye inama nkenguzamateka igiye kurangurira bene gihugu muri uwo mwaka. Tugeze ku munsi ugira 20 dusozereye umwaka wa 2020, n'akanya keza ko kwifuriza mwese umwaka mushasha wa 2021. Uyu mwaka uzobabere w'amagara meza, umwaka wo kurindwa n'Imana, umwaka wo kugwiza ibikorwa. Tubifurije kandi ingoga nyinshi n'iterambere mu banyu no mu byanyu. Tuba turangije umwaka harabaho ukwirimbura, haba ku buzima bw'umuntu umwe, haba mu muryango wiwe, mwishirahamwe ryose yoba arimwo, tudasize inyuma ubuzima bw'igihugu. Uyu mwaka wa 2020 tumaze iminsi dusozereye waranzwe n'ibihe bihambaye. Twaritavye amatora y'umukuru w'igihugu, y'abashingamateka, abakenguzamateka, abajenama b'amakomine n'abajenama b'imitumba. Turakenguruka ingene ayo matora yaranzwe n'umutekano ushimishije, tugeranije n'ayaramaze kuringanizwa kuva Uburundi bwikukira. Tuboneyeho akaryo ko kongera gukeza abarundi ku nyifato yabaranze muri ayo matora. Tugiheza gutorwa, twaciye tubandaniriza aho abo twakoreye mu ngata bari bagejeje igikorwa cyo kuringaniza ingendo mu ntara z'igihugu zimwe zimwe n'amakomine amwe kugira ngo duhimirize abenegihugu ngo babungabunge amahoro n'umutekano, vyo soko ry'iterambere rirama. Twarahamagariye kandi abenegihugu gutegura imigambi ibateza imbere, ikongera igateza imbere igihugu biciye mu mashirahamwe canke amakoperative. Ariko kandi muri uyu mwaka wa 2020 urangiye hari ivyatubabaje. Twarababajwe n'urupfu giturumbuka y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Nyenicubahiro Nkurunziza Petero, intwari ibushitse, indongozi y'akarorero yarangwa no kwitangira igihugu, gukunda no gukundisha igihugu abenegihugu. Nk'uko Nyenicubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu yabitangaje kw'igenekerezo rya 18 Ruheshi umwaka wa 2020, igihe yariko arashikirizwa amabanga yo kurongora Uburundi. Yavuze n'ugure twamugina, Nkurunziza Petero tuzokwama tumwibuka nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, intwari ku rugamba rwo guharanira gutsimbataza amahoro mu Burundi no makungu no gutsimbataza intahe yo kwikukira. Adusigiye Uburundi nk'igihugu caseze gusegerereza no gutega amashi abayakubitako, igihugu cashinze icumu mu mashinga. Iteka yateye Uburundi tworirata bukatwirirako bukongera bukadukerako. Dusabe Imana nyene inkomezi idushoboze kwihangana, tugume dufatanye mu nda, dushishikare ibikorwa by'iterambere nk'uko atahengeshanya kubiduhamagarira no kubiduhera akaroro keza.
nagira ndabasabe dufate akanya duhaguruke twibuke iyo ntwari twabuze tutanga. Murakoze. Muri no mwaka wa 2021 twisunze ikivugo ca nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yashikirije abarundi igihe yariko aratwifuriza umwaka mushasha. Ico kivugo kikaba ari iki: mu rugamba rwo kurwanya ubukene twunge urunani tugire ubwira n'ubukerebutsi. Tuzokora rero tutiziganya kugira ngo duhimirize twongere turangure ibikorwa bikurikira. Icambere, guteramira no kubungabunga amahoro n'umutekano. Icya kabiri, guhimiriza bene gihugu ngo bitwararike amagara yabo na cyane cyane muri kino gihe isi yose yugarije n'ikiza cya corona COVID-19. Bwa gatatu, guhimiriza bene gihugu ngo bijukire ibikorwa bizotuma inzara ituzwa mu gihugu. Muri icyo gikorwa tuzobaja imbere mu kubereka akarorero tubicishije muri koperative yo kugwiza umwimbu. Kanatsinda murazi ko n'inama nkenguzamateka turongoye yarashinze koperative twise Burundi Bwiza, ikaba ihurikiyemwo abakenguzamateka n'abakozi bose bakora muri urwo rwego. Bugira kane, guhimiriza leta ngo ifate ingingo zose zibereye kugira ngo igiturire gituzwe mu gihugu. Igiturire kirazingamika iterambere ry'igihugu. Gatanu, kuremesha ibiganiro bihamagarira bene gihugu gukomeza imico myiza iranga igihugu cyacu. Nta gihugu na kimwe gitera imbere cirengagije imico yacu. Gatandatu, gutunganya inyigisho kugira ngo abene gihugu bigishwe akamaro ko kuja amashirahamwe n'amakoperative. Indwi, guhimiriza iyubakwa y'amashuri akwiye ku mitumba kugira ngo umwana wese ageze kwiga aronke aho yiga. Munani, guhimiriza abene gihugu ngo bitwararike gukingira ibidukikije mu gushira mu ngiro wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye. Icenda, kuremesha inyigisho zihamagarira abene gihugu gutuza guharika inzoga zitemewe n'amategeko n'izindi ngeso mbi. 10, kwibutsa abarongoye abandi ko bokwama bibuka ko ari abavyeyi babo barongoye, ko bategerezwa kuja imbere yabo mu gushira mu ngiro imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi. 11, guhimiriza abene gihugu kwiyubakira ibiro by'abarongoye imitumba kugira ngo bagire aho barangwa, na cyane cyane ko hagiye gutsimbatazwa intahe yo kumugina. 12, twisunze ingingo y'164 y'ibwirizwa shingiro tuzovugana n'izindi nzego kugira ngo haboneke ibwirizwa rigenga abakozi bo mu nama nkenguzamateka na nshingamateka. Mu bijyanye n'imigenderanire tuzobandanya ibikorwa byo gukomeza no kunga ubucuti hagati y'inama nkenguzamateka z'ibihugu bitandukanye tubicishije mu manama duhuriramwo n'ingendo tuzotunganya naho ikiza COVID-19 kibangamiye isi bigatuma bitoroha kuringaniza ingendo mu bihugu bitandukanye. Ariko kandi nk'uko tubitegekwa n'ibwirizwa shingiro tuzobandanya imirimo dushinzwe yo kwemeza amabwirizwa, kugenzura imirimo ya leta no kwegera abenegihugu. Ivyo birori vyaranzwe kandi no gusangira akavuna musase no gukurikirana intamo zitandukanye mu kanyamuneza ntangere.